Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane. Nk'uko mubizi ni Madame Germaine, ni muri cya kiganiro twiyubake maze duhanurane. Uyu munsi nashimye kubazanira buno butumwa bugufi cyane kugira ngo inshuti zanje dukomeze kuremeshanya. Imana ishimwe cyane. Turazi neza ko igikorwa cy'urugo ni igikorwa Kristo Yesu yadushinze nk'abapfasoni, nk'abashinga ntahe. Urugo n'umurimo Kristo Yesu yadushinze. Nk'uko tugenda turayibona rero muri kino gihe hibonekeza ingo nyinshi zigowe, ingo nyinshi zitarimwo umwumvikano. Kubera iki? Kubera Satani agerageza ngo asambure ingo, asambure umurimo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi naje hano kugira ngo nshuti yanje ndakuremeshe muri ibyo byose uri kuracamwo, ngo ushikame kuko Imana yagushinze iyo murimo itazoguta. Reka dusome muri Yosuwa ikigabane ca mbere umurongo wa mbere. Imbere yuko soma reka tubanze turirimbe kano karirimbo. Shikama ushira amanga, ushira amanga kuko ndi kumwe nawe mu bibazo. Ushira amanga, ushira amanga kuko ndi kumwe. Shikama, shikama ushira amanga, ushira amanga kuko ndi kumwe nawe mu bukene. Ushira amanga, ushira amanga kuko ndi kumwe. Shikama, shikama ushira amanga, ushira amanga kuko ndi kumwe nawe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yosuwa ikigabane ca mbere umurongo wa 5 haranditse ngo nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Amen. Nshuti zanje, iri jambo ryarantunze cyane, iri jambo ryankuye ahantu rinshikana ahandi. Buri gihe iyo ndi mu bibazo nasenga Imana nkavuga ngo Mana ubwawe warivugiye ngo ntuzona. Amen. Ngo ntuzompemukira. Amen. Senga Imana uri ku murimo wa Kristo nk'uko Imana yagiriye amasezerano Yosuwa, aramubwira ngo nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Ijambo ry'umutwe ngaha riravuga ngo Imana ishikiriza Yosuwa igikorwa. Imana yagushikirije igikorwa. Nimba wubatse urugo uri mu murimo wa Kristo Yesu, ni witura Kristo Yesu, ni wamugenda kumenyesha Yesu akababaro kawe, ibibazo byawe, uzobona Imana igutabara, uzobona Imana ikugira neza. Mu rugo hari ibintu byinshi biruhije. Uwo mubana arakurusha, abana bakakurusha, imiryango ikakurusha, abagenzi bakakurusha, ariko ni waba uri kumwe na Kristo Yesu ibyo byose nibize bikunyiganze nshuti yanjye. Kuko hariho ibihe by'ibigeragezo nk'uko umusiguzi abivuga. Ndakunda umusiguzi ngo habaho ibihe byo kurira, ngo n'ibihe byo gutwenga, habaho ibihe byo kugorwa n'ibihe byo guhigwa. Ibihe birahinduka, ariko muri uyo mwanya uri muri ibyo bihe by'amageragezo, wirinde gucobogora kuri Kristo Yesu, wirinde kuva ku birenge bya Kristo Yesu. Nk'uko Yobu yabikoze, aguma ku birenge bya Kristo. Bya bigeragezo byose biramugerageza. Umugore aramutabura byose, abura abana, abura amatungo, ariko ngo avuga ngo sinshobora guhemukira, sinshobora gutuka Imana, sinshobora kuva kuri Kristo. Amen. Satani aramugerageza. Haheze igihe bya bigeragezo byose bimuciye ko atigeze acogora imbere ya Kristo. Haleluya. Imana iramubwira ngo raba umwana wanje ntiyigeze ahemuka, ngo raba umwana wanje ntiyigeze anuka, ntiyigeze ava ku isezerano. Ngo mbisa rero nikorere. Imana ihezagira Yobu. Nshuti yanje, ukiri muri ako kababaro, ukiri muri ico kigeragezo, uko cyoba kingana kose nshuti yanje, hari abantu bazi gutandukanya ibigeragezo, ariko nashaka ndakubwira ikigeragezo uko kimeze kose kibabaje umutima wawe, nta gito nta gikuru, ikigeragezo n'ikigeragezo uko cyoba kingana kose nshuti yanje, guma ku mavi, egera Kristo. Muri Kristo niho hari ubuhungiro, muri Kristo niho hari inyishu, muri Kristo niho hari intsinzi. Amen. Kandi intsinzi nyamukuru iri mu kwihangana. Haleluya. Yari Madame Germaine. Ndabibutse ngo ni muri cya kiganiro twiyubake maze duhanurane. Nari hano mu kanya gato gusa ngo nshobore kuremesha uyo muntu. Ino si
muri kino gihe urabyuka ukumva urihebuye kubera bya bigeragezo bisanze ahandi nyine, ariko nashaka ndababwira nabanye n'ikigeragezo gikomeye kiruhije umubiri wanje, kiruhije haleluya, ariko ndakibamwo imyaka 2. muri iyo myaka 2 namaze umwaka n'amezi 2 ndi munsi y'amavi ya Kristo Yesu, ikigeragezo cikubirana, ikigeragezo ciyongeranya, ariko Imana ingirira ubuntu ima kwihangana. Umunsi umwe igitondo kimwe sanga ca kigeragezo cyavuye. Haleluya. Nzobashengera intahe dukomeze kubana dufashanye kugira ngo tugane ya nzira yacu dutaha mu ijuru kwa data, kugira ngo tuzobeho ubugingo budashira. Yani Madame Germaine, nimutarakora subscribe, kora subscribe kugira tuzosangire byinshi. Imana ibahezagire, twibutsanye, twihangane, 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 duharire kandi twibagire kugira tuze tubone ijuru naho ubutaha.